Ugeze uri kurangurikirana amahoro y'Imana muri kumwe Pastor Emmanuel Ndikumana. Ijambo ry'Imana tugiye kurabira hamwe ijambo riri mu Vyashiro Yohana 2 umurongo w'10 rivuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe, yego umurwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10 wamuyoboka gushitsa gupfa, nanjye zoguha igisibo cy'ubugingo. Ngira ngo shikirize ijambo ry'Imana ry'ubutumwa buremesha. Nkuko tubisomye ngaha mu ijambo ry'Imana, ibihagarika imitima ni byinshi cyane, nk'abantu begeye Tanganyika canke begeye inzuzi, iyo biriko biruzura bikarengana imbibe zaho byahora, abantu baho hantu baragira ubuhagarara rukomeye cyane. Iyo mu karere ubamwo hateye indwara zibiza n'isibe, haraba ubuhagarara rukomeye cyane. Iyo mu karere ubamwo ibisuma byaganguye, abantu baraba badasinziriye, haraba uruhagarara. Mu gihe rero imitima iri mu ruhagarara, hagaseruka nk'umuntu afise igihagararo n'ivyunja, ashobora gutorera umuti ivyo bibazo biraho, abantu baranezerwa, imitima ikarema. Iyo agize ico akora hoho, abantu baranezerwa cyane. Aha rero ngo tubibonye muri ishengero ry'Isumuruna, rimwe mu mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya, Yesu yabwiye intumwa Yohana kwandikira aba bantu bari mu ruhagarara, kuko mu ijambo ry'Imana uko twabibonye hariho ibyago bikomeye, ariko Yesu akarariremesha iryo shengero, araribwire ati naho uri mu bibazo, naho uri mu marushwa, naho uri mu bukene bwo Yesu yise ubutunzi, ibyo byose biri n'iherezo. Ntugire ubwoba, biri limite, bizohera. Imana nishimwe rero, imbere ni heza. Nawe ngira nturemeshe, wowe uri mu bibazo bikomeye, wowe uri mu ruhagarara, woba wihebuye, imbere ukabona umwijima gusa, woba uri imfuvyi warihakanywe n'umuryango, canke woba witwa igihemu kubera wakiriye agakiza, hanyuma ukazegerezwa n'umuryango canke n'abavyeyi, nagira nkuremeshe, ibyo bizohera. Uwo Yesu wizigiye azogutabara. Iri shengo twabibonye, Yesu yaribwiye ati nyuma yavyo hariho ibitsibo. Yagize ati ibitsibo c'ubugingo. Ico nawe niyo wakurikira Imana neza, niyo waguma kuri uwo Yesu, ntukike ivutu, bizohera. Indirimbo ya 59 ivuga ngo uraremerewe ku mutima, hari ibyaha wanyegejeyo, uratinya umunsi Yesu azoza kubajana mu ijuru. Yesu niwe mukiza wawe, yodukura ibyaha byose. Ubukene buri mu mutima, kandi nta kinezero ufise. Uri imfuvyi ntugire ukurinda, nta munezero ukubonekako, ariko ijambo ry'ihumure, Yesu ariho, kandi Yesu ni muzima. Ngutobona mu ijambo ry'Imana, Yesu ariko aratubwira muri ijambo ryiwe mu kete ka mbere ka Petero 4:12 havuga ngo abo nkunda umuriro uri hagati wo kubagerageza n'ukabatangaze nk'uko mubonye akatabonetse. Bibiliya hevuga ngo mututswe muhowe kugoroka ntibibatere isoni. Aya majambo ngomba kuyagufashisha kugira ngo ureme izi ngorane urimo zizohera, kandi nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo rema. Ndabitegekwa n'ijambo ry'Imana, ndavyemerewe n'ijambo ry'Imana. Muri Yesaya avuga ngo nimuhumurize abantu banje, nimubahumurize, nikoraho nyene ingabo agize. Wewe uhagaritse umutima z'ivyaha, nagira ndagusabe ngo wegere ahantu hari umukozi w'Imana wizigiye, yo gufasha akagushikana kukwihana kukuri, hanyuma akagusengera. Ibyaha byawe biraharigwa, imbere ni heza, kandi amahoro n'umusesekara uzoyaronka. Nayo majambo y'Imana nkuremeshesheje, kandi nongera
ndagusengera Imana dusenge. Yesu uri mwijuru ugororoka, turagushimiye, urakunda uyu muntu Mana, ndagusabye kugira ngo umuzigamire mu kwizera ufitse, ingorane arimwo urazimutabara, kuko warasezeranye yuko abananiwe n'abaremerewe bazi wawe ukabaruhura, mu izina ry'umukiza wacu Yesu, amen.